Amahoro mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro kaze mu mwanya wagenewe amakuru mu rurimi rw'ikirundi ayo nayo tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Mu gisata c'imibano ikigo kijejwe gutorokanya ibiharuro Istebu cyatanguje icese ukwezi kw'icumi kwahariwe ibiharuro murakurikira ibikorwa kigiye kubandanya gikora muri aya makuru. Nayo mu gisata c'inkino habuziki kugira ikibuga citiriwe Intwari ni ikibuga cy'umupira w'amaguru gishobora kubakwa ku buhinga gishobora kubakwa nako ku buryo gishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Muraza gukurikira insiguro zitangwa n'urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu. Idonido y'ano makuru ni mu kanya sangwa ikaze. Ano makuru tuyahere mu gisata c'imibano ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebu ngo kigiye kubandanya ibikorwa vy'amatohoza kubijanye n'igisata cyo gucukura ubutare hamwe n'ingaruka zikiza ca COVID-19 ku mashira hamwe atandukanye akorera mu Burundi. Atanguza icese ibikorwa vy'ukwezi kw'icumi kwahariwe ibiharuro umuyobozi mukuru mu kigo kijejwe gutorokanya ibiharuro Istebu Nikora Ndayishimiye ahamagarira abarundi kwitaho kumenya akamaro k'ibiharuro mu buzima bw'igihugu. Tumukurikire. Muti none muri kuno kwezi kugira 10 kwahariwe ibiharuro mfatirwako na ndangashusho z'imigambi y'ubuzima biterambere mu Burundi. Ibisata bijejwe gutororokanya ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu bizokora canke vyerekane iki. Ibikorwa nyamukuru ivyo bisata bizokora nibi: hariho gutanguza icese ku mugaragaro ukwezi kwa 10 kwahariwe ibiharuro mfatirwako na ndangashusho vy'imigambi y'ubuzima n'iterambere mu Burundi. Akaba arico gikorwa turimwo uno munsi. Hariho gutunganya inganda 9 zo gushira ahabona no kwerekana ibiharuro ndangashusho vy'intara z'u Burundi zose kiretse igisagara ca Bujumbura. Hariho gutunganya uruganda rwo guheraheza gusuzuma ibiharuro vyavuye mu itohoza rijanye nuko ingo n'imiryango bibayeho mu Burundi ryo mu mwaka w'2019 ushira umwaka w'2020. Hariho kwigisha abakozi bajejwe gutororokanya ibiharuro mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ubuhinga bushasha bwo gutororokanya no gushira habona ibiharuro dukoresheje bimwe twita mu kirimi c'ikinofonofo Kobo Correct na SPSS. Tuzotunganya kandi uruganda rudasanzwe tutibagiye nibijanye n'amatohoza atandukanye turiko turakora. Tubandanye nano makuru. Ishyirahamwe Parseme rikangurira abarundi guhindura ingengo rivuga ko ritewe impungenge n'ibiturire bikibonekeza mu bisata bitandukanye. Mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Faustin Ndikumana arirongoye avuga ko hakwiye gushingwa inzego zikurikirana uko ibikorwa birangurwa mu ntumbero yo gutuza ibiturire. Tumukurikire. Leta nkozi yaratanguje umugambi vuga yuko igiye gushimikira kugwanya igiturire n'abanyonyezi n'abanyuza amatungo y'igihugu, kandi ibyo twese twarabikengurutse. Mugabo tuko twagira evaluation ico bikwita umwihwezo w'ingene biriko biragenda, tubona ko mengo hargira hana ukagira gatangure kuba gahaze, kandi ako gahaze tukabona kabandanije urugeno rwa igiturire turashobora gusubira inyuma hagutera imbere. Muri iyo minsi heze hari ibintu ico kwita nk'ama dossier yagiye aravugwa, mugabo ukabona yuko iherezo ryayo risubira guherera mu gipfungu. Haravuzwe ibintu byabaye mu mushikiranganje bw'ega ca leta, harabaye ibogozwa ry'umushikiranganje
ubudandaje n'amahinguriro bavuga ngo hari ibintu bidatomoye harabaye ibintu muri Otrako mwese mu twabaye biturorira hari ibyo muri baraje kajeke gahombo kamaze kuba hariho ivyabaye mu gihe tatubona yuko bavuga yuko abantu batashoye kubikora neza tubara n'umukuru w'igihugu asa n'uwashavuye turavye na ya komisiyo bashiraho leta shaje gira itangura bwo bagiye kuraba ingene abakozi bari kubarigenza n'abakozi batashara kwigenza nabi mu bijanye no kunyana amatungo y'igihugu iyo raporo ikaba yarasohotse twatubona n'ivyo kwerekana amatungo declaration de biens bitaja mu ngiro aho hantu haragahaze none ayo madosi yabonetse none ubu ntanze ngo tugifise ubu za brigade canke zani zige kuragwanya giture ntizihari amapara kari karabikora none ubu ibintu bizoza biraherera hehe twotera kamo leta baho hantu bahagabire kabisa kuko bibandanije gutyo igitunizo kiriko kiragwana niko kantu gahaze inzego zirihi abo barabigiye bunu nugira nujya ko tutigira tuba none ibintu nkabijya bipfa byose nta bantu babigiyemo nini buri hoba na makomisiyo parlementaire ni namashinga matesho dushira ba komisiyo araye ivyo bintu byagiye kwizina ryo guserukira abanyagihugu nta komisiyo parlementaire nine twumva ishobora kuvuga ati turagiye kura ivyo bihingire vyagiye igihugu cacu turagikunda kabisa turateye akamo ibintu banaje gwe turiko turasubira inyuma umukuru w'igihugu akwiye gufata ingingo zikomeye muri ivyo bintu inzego zikaronka inguvu zigakora zigaha raporo abarundi bakamenya ivya binyene bavyononekaye kandi ababijejwe bagahanwa babikoze bagahanwa. Tubandanye nano makuru leta y'u Burundi ugiye gukurikirana ishigwa mu ngiro gitegeko rikingira ibimenyetso biranga umuryango utabara imbabare kwa rouge byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umuyobozi mukuru ajeje amashirahamwe mpuzamakungu mu bushikiranganje bw'imigenderanire hari mu nama ihuza abakorana n'uwo muryango umukuru w'uwo muryango mu Burundi yavuze ko iryo tegeko bari baririndiranye igishika ino nkuru tuyibaze Arthur Kavabushi. Pamphile Kanabaza arongoye umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu Burundi yamenyeje ko iyo nama n'abasanzwe bakorana n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge ariyo gutanguza umugambi w'imyaka 5 uzohera muri 2022 gushika muri 2026. Uyu mwaka si umwaka usanzwe nkuko mwabyumvise mu majambo yagiye arakurikirana no mwaka turiko turasozera ikiringo c'imyaka 4 twahora tugira ikiringo mpuza migambi plan strategique cyaba kimara imyaka 4 catanguye muri 2018 tukaba tubisozera uyu mwaka duheruka rero gusuzuma ihangiro twari dufise isemo turigejeje ko ubonye kugira ngo duce dushikiriza umugambi mushasha w'ikiringo c'imyaka 5 gihera mu 2022 gushika mu 2026. Umuyobozi mukuru ajeje amashirahamwe mvamakungu mu bushikiranganje bw'imigenderanire Izayi kubwayo yavuze ko leta igiye gushiraho itegeko rikingira ikimenyetso cy'uwo muryango Croix Rouge. Ico leta igiye kurushirizaho no gukurikirana ingene rija mu ngiro ni navyo nababwiye yuko nzobafasha biciye mu bushikiranganje bo bajejwe ari bo bw'imigenderanire ayandi makungu hamwe n'iterambere. Utwara umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu Burundi we ngo haraheze igihe bari baririndiriye. Iryo tegeko turirindiranye igishika cinshi aheze imyaka myinshi mu biganiro tugirana n'abadukurira muri leta no mu nzego zitandukanye inzego nshinga amateka nkenguza amateka ku iryo tegeko barishigikiye. Ico kimenyetso kiranga cyane bariya bitanzire volontaire mbere n'uwari we wese ariko arakorera umuryango utabara imbabare canke ico twokwita ihigo n'umuryango utabara imbabare mu Burundi canke mpuzamakungu. Ya kimenyetso kirakomeye cyane kugira ntigipfe ubugikoresheje ntibapfa uko bacanditse uko bagicafye ntibapfe aho bagishize. Iyo nama n'abafashanya n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge ikaba iba uko imyaka 4 iheze. Mu gisata c'inkino ikibuga cy'umupira w'amaguru nako cyitiriwe intwari
ngo haracyari ibisabwa byinshi kugira gisubigwemwo ku buryo gishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Mu kiganiro kubamenyesha amakuru kuri uyu wa gatanu, Heveriendi Kuriyo arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yavuze ko intambamye nyamukuru ari imanza z'amatongo akikuje icyo kibuga. Yamenyesheje kandi ko ikiringo ntabanduka cyo gutanga amadosiye ku bashaka kwitoza kurongora iryo shyirahamwe ari igenekerezo rya 4 Munyonyo. Kurikira Reveriendi Kuriyo arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Nkuko mubizi kandi mwagiye murakurikirana mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, uyu mwaka wa 2021 ni umwaka w'amatora. Murazi yuko iki kiringo turimwo cyatangwe mu 2017 hanyuma kikaba gifise imyaka 4. Rero ubu mwaka nkuko yabivuze twatunganije amatora mu makomine 4e division aho 4e division ikinigwa mu makomine nka tari make yo mu Burundi akina umupira yaratoye asha indongozi zitowe difatikanje n'izina n'abarongoye imigwi yo muri 3e division baratora mu rwego rw'intara, kuko mu ntara hakinirwayo division ya 3 barashiraho abarongoye amasosiyasiyo y'intara mu ntara zose imbere z'u Burundi. Ubu naho rero twatugeze urwego rw'igihugu naho abatora murabazi n'abari muri championnat national kuvuga division ya mbere ya kabiri abantu 32 hamwe na 18 bagize intara n'abantu 50 n'userukira abamenyereza abahagarikizi undi umwe sindamwibuka neza 52. Icyo nagomba kuvuga rero kuri iyi tariki 4 nuko itariki 4 z'uku kwezi kwa11 niho abipfuza kuniganira guhiganirwa ibibanza bimwe mu ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi bazaba bashikanye ibyangombwa hakurikijwe amategeko agenga ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Mu gisagara ca Bujumbura nivyo turiko turiga, turamaze kwiga bitari bike, turamaze gucapa stade ntoyi yo bikwije norme ya FIFA yo kuboka ku buryo buke. Amapla yaraheze byose yaraheze bo bariko baragira quantification barabe ibikoresho bya bikenewe amafera beto isima d'abord. Ivyo rero twavuga tuti swat yojahe tuti eskije ku musufa zo bihari zibiri ko nahajya muri Tanzania ngirabona Stade National na Uhuru zirafatanye. Ivyo byose ko turavyiga. Iki kibuga kiracafise ingorane kubera ijya ya ko naho twogisubiramwo ijya jidota ikuyeho security niho bikwiye. Hanyuma ikindi naco hariho amaja kuri Mex, hari hano bakigwanira ministeri ya jeunesse, hariho INSS yajemwo, hariho n'urundi rusengero ruri hajya. Tuba tuti none hatanzwe ryari hatanzwe nande muga twavuze tuti byose ni leta izofata ingingo. Ano makuru tuyarangirize mu makuru avugwa mu makungu, aho havugwa inama kubijanye n'ibihugu vya rutura kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Ivyo bihugu ngo biremeranya kugabanya ivyuka bituma haba ihindagurika ry'ibihe. Iyo nama ikabizotangura kuri uyu w'Imana mu gihugu ca Ecosse nkuko tubikesha bagenzi bacu bakorera Euro News. Ino nkuru tuyibaze Sheira Irambona. 6 ans après l'accord de Paris, une sensation d'urgence ou de dernière. Aya makuru dukesha Euro News atumenyesha ko inyuma y'imyaka 6 irangiye bateye umukono ku masezerano y'i Paris ngo abatwari b'igihugu n'abishinze gukingira ibidukikije babonye ko hakenewe bwango icokogwa kugira bakingira ibidukikije. Aya makuru avuga ko bamwe mu bishinze gukingira ibidukikije activists bamaze gushika i Glasgow mu Bwongereza ahazobera iyo nama ya ONU y'ibidukikije bamaze gutanga ubutumwa bw'ivyokorwa. Bavuga ko hakenewe ko abatwara ibihugu bagira ico biyemeje. Icyiyumviro cashigikiwe n'utwara Commission Européenne. Uno mutware nawe avuga ati ivyigwa vy'abahinga bivuga ko hakenewe bwango icokorwa kugira hagabanywe ivyuka gushika ku rugero rw'ibice 45 gushika mu 2030. Ni muri iyo ntumbero tugiye muri iyo nama kugira turabe icokorwa, kandi ngiyeyo mfise icizere. Ayo makuru akongera akamenyesha ko imbere ko iyo nama itangura imyiyerekano myinshi iguma iba. Abatunganije iyo nama bavuga ko bazi ko igikorwa kibarindiriye ari kinini cyane. Imbere yuko iyo nama itangura, Ubushinwa buzwi ko ari bwo bwa mbere bwonona ibidukikije bwatanze ivyo bugiye gukora ibintu vyakiriwe neza n'abishinze gukingira ibidukikije. Mais ils ont été accueillis fraîchement par les défenseurs du climat.
Nino kuri iyo nkuru ivugwa mu makungu duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye abandi shimiye ni bagenzanje bayegeranije ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.